muri Nigeria aho hagaragaye umugabo neza neza yashoboye kwizihiza umunsi wo gutandukana n'umukenyezi wiwe ndetse afatana post arayipostinga avuga ati ndakwifurije umunsi mwiza wo gutandukana nanje ndetse ni imyaka 13 tumaze twaratandukanye nje nawe ariko ndakwifurije kuryohererwa uyu munsi. Umugore rero nawe yahise atora post neza na neza arishura umugabo nawe aramubwira ati urambabarira kuba nishuye nteba ntabwo nashatse kukubabaza ahubwo rero nanje ugire umunsi mwiza ndetse wo gutandukana nanje cyane cyane yuko nipfuza yuko ugira ibihe byiza cyane ndetse n'abari iruhande yawe ndetse ndakwifurije neza neza umugisha Imana iguhezagire cyane n'abakuri iruhande. Ni ibintu rero byagiye biragaragara byagiye biravugisha abantu benshi bavuga bati mbega imyaka 13 neza neza iheze bavanye aba bantu babiri ko bakibandanya bipfurizanya umunsi wo gutandukanira ko wabo nkuko natwe dushobora kuba twizihiza umunsi wo kugira ko mariage ariko bobo bashize imbere umunsi wo gutandukana umunsi wa divorce. Ni ibintu rero byagiye bitangaza abantu benshi cyane ndetse bigenda bivugisha hirya no hino ku mbuga muhaniro ku mbuga nkoranyambaga aho abantu benshi bagarutse bavuga bati uyu mugabo yamara mbega nibiki byamufashe kuko asanzwe ari n'icamamare agafata poste yiwe iyi myaka yose yeze 13 agashira ko akipfuriza uwo bubakanye uwo umu ex wiwe batandukanye akamwipfuriza umunsi navuga ni umunsi wo gutandukanira ko akawumwipfuriza ndetse bakawizihiza. Ariko rero cyagiye gutangaza cyane gusumba ibindi nuko bagiye babona réponse ndavuga inyishu ivuye kuri wa mugore wa mu ex wiwe bahoze bubakanye naho mishura ati nari nazubaye ahubwo naje ndakwifurije kugira umunsi mwiza umunsi mukuru mwiza wo gutandukana nanje kandi Imana ibandanye ikuba hafi ndetse iguhezagire ndetse n'abantu muba muri kumwe baba bari hafi yawe. Ni ibintu rero byagiye bivugisha benshi cyane ndavuga nti abantu bagiye batera commentaire zigiye zitandukanye bavuga ati tworo tubona ibintu byinshi dushobora kwizihiza iminsi y'amavuko tukizihiza iminsi twabonaniye ko n'umuntu iminsi twaboneye ko ikintu cyiza mbega uyu munsi tuko turanafeta n'iminsi mibi twafeta ati naratandukanye na naka reka duhimbaze uwo munsi mukuru reka duhimbaze imyaka iheze dutandukanye. N'ikintu cyagarutse kuri bamwe bavuga bati n'ubundi si ciza mbega umuntu abaye mu ex wawe si vyiza kumwibutsa ko mwatandukanye. Abandi nabo ushobora kwibaza ati uyu mugabo mbega yabikoze agamije iki niki yaragamije kugira ngo ashobore kugira poste nk'iyo ndetse yakumva yuko aryohewe kugira ngo ashobore kwizihiza uwo munsi wo gutandukana ko n'umufasha wiwe. N'ikintu cyagarutse bavuga bati mbega uyu mugabo we si kakandi kakamenyero abagabo bavuga bati twaratandukanye na naka cyangwa reka ndamubabaze ahari abone yuko atacu nabaye abone yuko meze neza cyangwa abone yuko ataco yankuyeko. Kumbure mu mugabo ashobora kuba yabigize kugira ngo ashobore kubabaza uyu mugore wiwe uyu wahoze ari umugore wiwe ashobora kuba yabikoze kugira ngo amwereke yuko nubwo yagiye yishimiye kuva mu buzima bwiwe yishimiye kubona ariko arava mu buzima bwiwe cyangwa amwereke yuko nubwo yagiye ataco yamukuyeko. Ariko rero ku rundi ruhande umugore nawe yishuye umugore yamwishuye mbega umugore wewe kubera iki yamwishuye mbega we yamwishuye kubera aryohewe cyangwa ntabwo yoba ari kwihorana avuga bati ko wanyandikiye nanje bireka nanje ndakwihore ndakwereke yuko nubwo washatse kuminimiza nubwo washatse kunshira hasi nubwo washatse kumaramaza nanje ubwanje aho ndi atacombaye. Mbega uyu mugore wewe yoba yavyakiriye neza ku buryo ashobora kwandika agashira ko n'Imana iguhezagire. Urubu yuko uri kuraraba izi poste ubona umengo neza ni byishimo ariko reka tubazanye mbega wewe woba wishimiye gutandukana na naka
ku buryo wama wibuka ibihe imyaka uko imyaka igenda. Kuko bigaragara yuko uyu mugabo n'uyu mugore bari bubakanye mu mwaka w'ibihumbi 2011 baza gutandukanya ku mwaka w'ibihumbi 2012. Urumva ko babanye umwaka umwe. Ibaze rero umuntu mwabanye umwaka umwe ariko uracizihiza imyaka 13 iheze mutandukanye, kandi urumva yuko uramwadresa ukamwereka yuko ukavuga n'amazina yiwe. Bigaragara uyu mugore mbega wewe kwishura ino poste y'uno mugabo, wewe byoba byamuryoheye, yoba ari ca kintu uvuga uti nawe gutandukana nawe byari biryoshe, nawe yumva ko rugiye kuruhuka, kuburyo ashobora kuvuga ati nubwo dutandukanye byari byiza, byabaye ngombwa ko dutandukanya, ahubwo ndishimye. Ariko rero ubundi mwashobora kwibaza ati uyu mugore nawe yansagasuzugura, avuga ati reka nanje mve mu gacerere kuko yagiye kwishura poste iheze imaze umwanya munini. Yoba yavuga ati reka nanje ndanga agasuzuguro shobore kumwishura, abone yuko nanje ataco nabaye nyuma y'imyaka 13 twavanye ko meze neza, kwa hondi ataco nabaye, kandi ivyo yakoze nanje ubwanje ataco bimbwiye, ahubwo yashoboye gukora ico nanje nari nifuza gukora. Ariko urumva yuko vyabaye byose byatanguje umugabo, kubera ko umugore atari we yabitanguje. Ariko ino gihora gishika gutandukana n'abantu, ushobora kwibaza umugabo abagabo kenshi baba bumva baryohewe kuko bavuga ati turaruhutse. Ariko iyo rero umugore nawe yakize igikomere, ndavuga ni umugore cyangwa gutandukana iyo ari umuntu wa mbere abitanguye, aba yumva yuko ari we yatsinze. Ariko wa wundi atabitanguye arakomereka pe, arakomereka akagenda, ariko agenda arakira bukebuke, haza gusubira kwa kundi uwa wundi yatanguye guheba uyundi niwe aza kugaruka akagira igikomeye cyane, kandi kuko atigeze akigira ubwa mbere cyagize uwo yagiteye, wundi yagiteye kiba kiriko kirakira, ariko wewe kija gisubira, aca asubira nawe kugira igikomere, kandi wa wundi wewe ariko aragenda akira. Reka tuvuge uyu mugabo mbega ko ari we cyangwa kuri we yari yipfuza yuko kumwereka yuko hari, cyangwa yipfuza ko basubirana, ko hari abantu baprovokana akavuga ati nubwo nje nabitanguye akaba nje nahebanye na naka, ariko ndacamukumbuye, ndacamurondera, cyangwa yagiye atwaye byinshi, yatwaye ibyishimo byanje, cyangwa abo duhura nabo ntibameze nka naka, ntibakimeze nkawe, iwanje haracari rungu, iwanje haracari imbeho, yagiye atwaye ubususuru bwose. Ukaca usanga ariko arandika poste nka ziriya ngo yishimiye gutandukana nawe, kugira ngo arabe mbega wa wundi nawe batandukanye arashobora kumishura, akumbure niyamishura aronka ikindi kiyago aza gukuramwo, avuga ati aha ko yanyishuye, reka tubandanyanye, reka rero tubandanye tuvugana, kugira ngo shobore kugeza kumubwira ico nifuza. Urumva yuko yagerageje by'ukuri gushira poste nk'iyo, ni novuga ni nukugira umutima urinda, kuko nta twe dusanzwe tumenyereye yuko hari abantu bashobora kwizihiza igihe batandukaniye ko n'abandi, ntwari bwabone abantu bashobora gucerebra bakishimira ukuntu batandukanye n'uwundi, kuntu bahanye divorce, n'ikintu tutari bwabone. Kumbura uyu mugabo icagamije naco tuza, ariko cyangwa yari yifuza yuko yosubirana n'uwo bahoze babanye, n'uwo bahoze abubakanye. Ariko mbega uyu mugore nawe kubera iki yihuse nawe kwishura akanashira ko Imana iguhezagire, niki coba camuteye kuvuga ati Imana imuhezagire? Mbega yabivuze kubera ko yumva vyishimiye, cyangwa yoba yivuze avuga ati ndazi ivyo wankoreye mu buzima bwanje, ahubwo Imana ibandanye iguhezagira? Ko hari abantu bavuga bati hari ijambo uvuga ku munwa ariko mutima ritarimo. Ariko reka rero mbega twibaze kuri twebwe, mbega izi poste ko zamaze kugaragara kandi ari n'ivyamamare, amaruhiro nayahe? Mbega ntibaze guhura ubundi ho uze gusanga bariko baracelebra ko gutandukana kwabo, mbega amaruhiro birahererahe?